Bakunzi bafasha Burundi TV, amahoro y'uhoraho abane namwe. Nkuko twabibasezeranyije yuko buri kwezi tuzokora uko dushoboye kugira ngo dufashe bamwe mu bapfakazi batoroherwa kuronka ibifungurwa by'abana babo, abatama n'abatamakazi batakibasha gukora. Itanguriro ry'ubuhanza n'amasoso kandi ngo navuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Umugambi wacu twise tubafashe bakiri bazima, twiyemeje kubakira no gutunganya dosiye zabo neza kugira ngo tubereke yuko tutayaga amasigarira cyicaro. Muri Fasha Burundi vuba turategekanya kubaha icyo dufise, ariko nta kibuza yuko nawe uriko uradukurikira ugira icyo ushikanye kugira ngo abavyeyi bacu baze baronka imfashanyo ukwezi ku kwezi. Umwanya n'uyu ntuhindire ejo, kuko ejo je nawe tutazi neza yuko tuzohashika. Tubafashe bakiri bazima kugira turondere imigisha y'Imana, tubafashe tukubifitiye ububasha, kuko natwe ntituze ejo canke hirya y'ejo abazodufasha canke bazofasha abana bacu. Kanatsinda ineza yitugu yindi, ukora ineza naho ukayisanga imbere. Wifuza yuko twogushira mu rutonde rw'abazoza batanga intererano zabo? Wifuza nawe kwifatikanya natwe muri iki gikorwa gitagatifu utarabye idini, ubwoko canke intara? Twandikire ku nimero zikurikira: guteranya 25 76 99 11 703 canke guteranya 25 77 54 23 ubusa 85, cyangwa twandikire kuri email yacu fashaiwanyu@gmail.com. Imana ibahezagire. Urugendo ruracari rurerure, fasha masinzeni